ikaze makuru yo kuruno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza c'umugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera yidegenja mu bihugu bigize uwo muryango. Tugasaba yuko urucanco n'umusi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse iribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenderanira canke bashora ibintu hanze. Uyu ni Olivier Suguru atwara ishamwe ry'amahinguriro mu gihugu c'u Burundi asigura yuko ubwo buryo bushasha EAC itegekanya gushiraho kwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza ca virusi ya corona bizohava bibangamira abatari bake. Ino nkuru turegaruka ko handi hatomoye hafi y'amaradio yanyu. Nenda bice ku masonga nkitangura umuryango wa Afrika y'ubuseruko ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira witwa passport rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza c'umugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC degemvya abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nk'uko vyatangarijwe i Bujumbura n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC muri no ndwi turiko turasozera. Uburundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubangamira agateka kazi na muntu mu bwigenge bwiwe. Ni mu gihe iki gihugu cemeje ko kidashobora guhamagarira abantu kwiteza urucanco rw'ikiza ca virusi ya corona. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Kubw'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho muri karengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport rwerekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza ca corona kugira ngo akingira abandi. Mu birori vyo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro Salon Industriel i Bujumbura, icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo muri karengane. Now cases are increasing, but when we talk about vaccination, Rero by'abandura ntibisiba kwiyongera, ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi y'ibice 2%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero muri karengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengana imbibe mu minsi iza. Kandi umugwi wateguye iyi muri karengane warakoranye n'abaserukiye ibihugu byose harimo n'u Burundi. Naho biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa abona ko iyo muri karengane ya COVID-19 izohava ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza c'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahasiguye neza niko vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro vya EAC nuko muri karengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishame ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamwo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza c'umugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise, mugabo tugasaba yuko urucanco n'umusi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza, rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere katwe buseruko mu bijanye yuko abantu bagenderanira canke bashora ibintu hanze ko udafite urucanco atojayo. Uburundi nico gihugu conyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi incanco za corona. Umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni ku gishitsi abanyagihugu ko leta itazokwigera ibahimiriza kuja kwikingiza.
Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika mu ntango z'uku kwezi. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire urufaranga nawe masaba leta, nta rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine navyo twavuze. Umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinge, bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira ntazobaze leta. Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma abayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo: If we are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world. Erega no kw'isi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutembera kw'isi atamaze kwikingiza. Natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya waratwemereye ko abanyafrika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganje b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo abanyafrika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera kw'isi. Ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC arivyo Burundi, u Rwanda, Kenya, Ubuganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 9,000 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS, ishirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru rakenuye. Tukiri mu Burundi, leta ivuga ko hariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko hari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha babura amatari na bamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Idonido n'umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Kaneza. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo. Gervais Ndirakobuca asigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomine bufite muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atana isoko ya kirazira afise. Uko niko Ndirakobuca twari ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye babura amatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi. Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganji tugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane, aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 zingahe, dukeneye amakomine 120 ingahe. Turiko turabikorera ko kugira ngo ukuri turabe amakomine igihugu cyacu cyo bagikeneye, intara igihugu cyacu cyo bagikeneye, kugira ryaterambere rusange ikunde. Kose nibaza kuri iterambere rusange cyuko turarondera rizokunda dufite intara zirenga 10 zingahe, dufite amakomine 120 ingahe. Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Yatubwiye ko ico ciyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba kilometero kwadrato mu Burundi. Uko niko bitwiganira. Igihugu cy'Uburundi gifise kilometero kwadrato iri munsi y'28,000. Abanyagihugu bariko bararenga 12,000, ni kuvuga amajana 50 ku kilometero kwadrato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba, bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma ico no kwita itunganya planification igenda neza, hanyuma bikagura n'ico no kwita tourisme n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero je ndagushima kandi nawe ushize imbere, ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira. Umushikiranganji Ndirakobuca yifuza ko n'abarongoye intara n'amakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri. Nimba ari bura amatari afisa ahatwara haboneka, nimba ari musanteri abari musanteri atwara haboneka, kandi amakori n'amatagisi ayatoza
kuko turabona ko ari amakomine amwe usanga bigoye atagira n'isoko. Ariko Rohero yahiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa kokize. Intumbero sizo tuzogaruka hahandi hari imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu. Uno munsi cyo turabona ko ataco vyunguye. Igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hirya y'ejo. Nibumve neza ico bizana mu vy'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga. Simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko baravyiyumvira. Umukuru w'igihugu yabifashe kw'ingingo ni bafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icagira ashikiko akagishira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo. Mu kurindira ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindimwa yiyongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu. Intara yo mu buraruko nitacohoha, intara yo mu manuko nitatanganyika, intara yo mu buseruko nitaruvu, intara yo mu burengero nita Rusizi, intara yo hagati nitaruvironsa nazitiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cyane ko wamengo ibintu by'ingorane z'intara byaragiye tera ingorane muri iki gihugu. Ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka. Ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi vy'ubworozi n'ivy'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu. Amashamba agafata ikibanza gishika ku 40%. Aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10%. Tugatahuzanya ingene bimeze. Hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu vy'umwimbo ikabishora mu vy'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini. Aya makoperative twariko turavuga ingene leta iyinvestisa mu ntibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza. Abantu bashobora baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo vyankeneko. Kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahari. Igihugu cy'u Burundi kugeza ubu kigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'ico gihugu ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG mu mpfunyapfunyo kubononera imirima ntibiyo bishure. Umenyesha makuru wacu Temisokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru. Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema bacenye ikawa zanje bacena myembe bacena indimu n'amavuka noneho ndategereza. Ni bamwe muri abo baturage biganjemo bo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge. Baratema bazambika hasi harimo ibiti by'intushi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi, hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi. Imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo nguye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi. Ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka wa 2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura EWASA mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo. Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho. Akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi. Ari n'igihe nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genda uzane icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu. Ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza. Harangiye hafi nk'imyaka 3 nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso. Narindi ku karere inshuro 3 ngenda ndari Nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nkarara imahanga nkagera hano ku munsi waka. Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigire icyo bitanga.
bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego zakabarenganuye. Nta karengane gakomeye rwose, iyo ureba ubona ari akarengane. None se bagutemye indimu, imyembe, ikawa, isina wareberagaho, urumva ubuhombye. Nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapapfanye, byaratuyobeye. Abayobozi nibo bakadukurikiranira ibyo bintu, twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye. Twebwe turasaba ko natwe baturenganura bakaduha urwo rufaranga rwacu, natwe tukarwikenuzamo. Neze ko andi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe, kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe? Ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga y'abo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa. Hari n'ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri sako yasabaga OPE zaratwanze rimwe bakazibura, kugira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe bose akanishyurwa ari muri za sako zaba tuzazigezayo amarisiti bakabaha ingurane zabo. Bitarenze icyumweru gitaha OPE zatangiwe amafaranga zose sako zaba zazibonye. Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa. Nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku